Shalom, ndabaramukije cyane. Ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Turabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose. Ijambo ry'umunsi bavandimwe, Yesu abahezagire cyane. Nukuri abataragira subscribe muyikore, nivyo vyiza gose. Hama rero muri kino gitondo reka dusome ijambo ry'Imana cyanditse mu gitabo cy'Itanguriro, igice cya 49 umurongo wa 22. 49 umurongo wa 22. Havuga ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane. Ishami y'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Amen. Reka ndakwifurije gutura hafi y'isoko. Ndakwifurije gutura hafi y'isoko. Haleluya. Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane. Ndakwifurije kwama cyane. Ndakwifurije kwama cyane. Kwama. Hariho ibyamwa Paulo yabwiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 arababwira ngo ariko byo muhemu yama ndabikwifurije n'urukundo. Ndakwifurije kwama urukundo. Ndakwifurije kwama umunezero. Ndakwifurije kwama amahoro. Haleluya. Ingeso nziza, ubwizigirwa, kwirinda. Ibi byamwa ndakwifurije kubyama. Ndakwifurije kwama. Yosefu ni igiti cyama cyane. Ndakwifurije kwama. Ukuyivyo ndakwifurije kwama urukundo wama urukundo ku rugezo abandi ubera abandi umugisha. Wama umunezero aho uri, umunezero w'Imana uganze. Abakumva n'abakubona bumva umunezero w'Imana ku buzima bwawe. Sifa kwa Mungu. Wama umunezero, wama amahoro. Mahoro y'Imana aganze ku mutima wawe. Utanga amahoro. Abagukikuje bagira amahoro kubera wewe. Uvuga amakuru meza y'amahoro. Wama amahoro. Ube nk'iri jambo. Yosefu ishami ry'igiti cyama cyane. Cya kabiri. Ishami y'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Kubera ikiyama ari hafi y'isoko, ari hafi y'uruzi, ashinzwe kuri Kristo. Ndakwifurije gutura hafi y'isoko. Igiti cyose gituye hafi y'isoko nta butayi kiza cyumva. Kiza cyera igihe umva buri mwaka buri amezi. Kubera iki gituye hafi y'isoko ntaki kigera cyumva. Ndakwifurije nawe gutura hafi y'isoko. Tukigera uva ku isoko ariyo Kristo. Haleluya. Tukigera uva ku isoko. Ishami y'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Amababi yacu arenga uruzitiro. Ugomba kuva kuri wowe wenyine, ugomba kwama kugira ngo n'abari hirya yawe bazaranka umugisha kuri wowe. Narigeze kwigisha ijambo ngaha kuri no cyano rivuga ngo kubera abandi umugisha. Yosefu yari igiti n'ishami ryama cyane ku buryo n'abandi amashami arenga uruzitiro n'abandi bakaronka umugisha. Ubera abandi umugisha, abandi baragira umugisha kubera wewe, abandi bararonka umugisha kubera wewe. Haleluya. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Ndakwifurije kurenga uve aho wewe gusa umugisha wawe urenge ugere ku bandi. Sifa kwa Mungu. Yosefu ni igiti cyama cyane kiri ruhande isoko y'amazi, kandi amababi yacu arenga uruzitiro. Ubera abandi umugisha, abo hirya bagira umugisha kubera wewe, abo hirya bashima Imana kubera wewe, abandi baririmba ishimwe kubera wewe. Yesaya Yeremiya igice cya 17 umurongo w'indwi haravuga ngo arahiriye umuntu yizigira uhoraho akabizizigiro byiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Umuntu yizigira uhoraho, umuntu yizigira uhoraho ameze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse. Haleluya. Ariko kikamana itoto. Ndakwifurije kwamana itoto. Ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizohararuka kwama. Kizama igihe cyose. Ntikiziganyira mu gihe cy'izuba. Oya, kubera iki? Kiri ruhande y'isoko. Aho icyo nicyo kibanza ndakwifurije. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko. Isoko urayizi nayo ni Kristo Yesu umwami wacu. Abatewe muri Kristo Yesu bama batotahaye.
ntibaza bene data urashaka kumbwira ngo none nta bibazo bashaka guhura nazo, barashaka guhura n'ibibazo ariko ntibasa n'ibibazo, ntibavuga ibibazo, bavuga Yesu wabo watsinze urupfu na kuzimu, bavuga Yesu wabo aganjije. Haleluya, haleluya. Abatewe, haleluya, abatewe kuri iyo soko, amen, bazototara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yavuze ngo igishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto, tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi tikizoharuka kwama. Amen. Ntabwo kiziganyira. Zaburi ya mbere igice cya mbere Zaburi ya mbere umurongo wa 2 no 3 aravuga ngo ariko ibihimbara biri mu byagazo by'uhoraho kandi ibyagazo by'uhoraho bizashira ku mutima kumera ngo no mwijoro, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Ndakwifurije kuba k'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Azoba k'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Oh, haleluya. Ndakwifurije gutura hafi y'imigezi y'amazi. Ibibabi zacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomubera ko. Amen. Icyo azokora cyose, kubera iki? Hari ikibanza cyiza atewemo. Muvandimwe mukundwa uri kurankurikirana, ndakwifurije kuba gutegwa hafi y'isoko y'amazi. Yavuze ngo Yosefu ni igiti gitewe hafi y'imigezi y'uruzi. Haleluya. Ishami ryacu kiri hafi y'isoko, amashami yacu arenga uruzitiro, ararenga uruzitiro. Yeremiya we yavuze ngo kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi, gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto. Haleluya. Abatewe muri Kristo Yesu bamana itoto. Dawudi we yavuze ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Hafi y'amazi cyamigihe cyacu, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomubera ko. Ndakwifurije kuba hafi y'isoko, ndakwifurije gutura kuba iruhande y'isoko y'amazi. Niho ubuzima bwawe buzokuba butotahaye, buzokuba bunezerewe, niho uzobera abantu umugisha. Yesu aguhezagire. Ndakwifurije kuba hafi gutura kumera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye, uduheze gutura iruhande y'isoko y'amazi, uduhe gutura mwami kuri ino soko y'amazi. Niho uzoshobora kwama, niho utazokumva izuba, niho utazokumva mwami. Turifuza wavuze ngo Yosefu ni igiti gitewe iruhande y'amazi. Haleluya. Kitumva izuba, amababi yacu ngo azarenga uruzitiro. Yeremiya yavuze ngo bazokwamana itoto. Haleluya. Turakeneye kwamana itoto nka kino giti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Dawudi yavuze ngo icyo azokora cyose kizomubera ko. Kubera iki? Hari ahantu atewe. Udushoboze guterwa kuri Kristo Yesu mwami wacu. Urakoze. Amashimwe agugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.